Arsenal. Bukayo Saka ati dufise umwataka mwiza pe. Bukayo Saka yashimagije mu buryo bukomeye cyane umugabo witwa Viktor Gyokeres. Uyu Umusatirizi wa ekipe yitwa Arsenal de Ghana zibakuye muri ekipe yitwa Sporting Portugal. Ati numwataka kina neza. Ati kirenze ko azi kubana n'abandi. Ati gisigaye na haco gufasha Viktor Gyokeres kugira ngo yisange muri no equipe ndetse natsinde ibitsindo byinshi. Saka tuvuga ibintu kuko twaravuze tuti niba Arsenal barasinyishije umukinyi w'umwataka bagomba kumenya ko byahindutse. Umukinyi w'umwataka karonka apport iri positive ku bakinyi bo kumande no hagati mu kibuga. Kipe remaze igihe kinini ata miliyoni kinisha mu ava centre none barahara umugabo witwa Viktor Gyokeres. Saka tiri umukinyi mwiza tukirenza akazi no kubana n'abandi. Ati na haco kumenya uburyo tugomba kumukoresha agatsinda ibyo bitsinda. Oni Bukayo Saka umwe mu barongozi bamana ko mu ba capitaine w'equipe ya Arsenal umugabo witwa Bukayo Saka vyanditswe n'ikinyamakuru The Athletic avuga ati Bukayo Saka a salué les débuts prometteurs de Viktor Gyokeres à Arsenal. Ati Bukayo Saka yashimagije intango zitanga icizere z'umugabo witwa Viktor Gyokeres mu mugwi wa Arsenal, mais a souligné que ses coéquipiers devaient continuer à s'adapter au style de jeu de l'attaque. Atariko yanashimangiye ko abo basanzwe bakinana bagomba kubandanya biyunga bonyene hagati yabo kugira ngo bakorere kukungena umwataka wabo akina. Kuri Sky Sport Bukayo Saka kandi yongeye avuga ngo Viktor joue vraiment très bien. Il est parfaitement intégré au groupe. Ati umusore yitwa Viktor Gyokeres akina neza. Ati kandi yashoboye kwisanga mu mugwi canke yashoboye kwinjira mu mugwi neza cyane. La saison dernière, nous n'avions pas d'attaquant de son calibre. Ati mu mwaka urangiye w'inkino ntabwo twari dufise umukinyi mwiza nimero 9 wo kugwego gwiwe. Ati Kai est un joueur différent. Kai Havertz n'umukinyi atandukanye n'ivyo Viktor Gyokeres akina. Il s'agit pour nous de nous adapter un peu plus à son jeu. Ati na hacu ho kugerageza gusubira tukiyunga n'ivyo wenyine agomba gukina kugira ngo tumufashe umusaruro. Et de nous créer davantage d'occasions. Kandi tukanamurondera n'uburyo bwinshi bwo gutsinda ibitsindo. Il est de plus en plus à l'aise à chaque match. Ati umusore ahora ameze neza ku rukino rwari rwose. Saka arasubira aravuga ngo il a également loué l'impact positif de Gyokeres à Arsenal depuis son arrivée en provenance de Crystal Palace l'été dernier. Yanavuze kuri umugabo witwa Gyokeres yinjira muri equipe yitwa Arsenal. Avuga ati il s'est parfaitement intégré. Arazi kubana n'abantu. Il est heureux, araryohewe, il joue, arakina et il joue très bien kandi akina neza. Je suis ravi de le voir à Arsenal. Ati ndamuryohewe kuba ndamufise muri Arsenal. Ati c'est un joueur qui a envie d'être ici et qui aime son club. Ati n'umukinyi yamya afise iyo nyota canke ico gishashara cyo kuba hano muri equipe ya Arsenal kandi akunda umugwi. Ati il va tout donner pour son club. Et c'est ce dont on a besoin. Ati azotanga ivyiwe vyose canke atanga ivyiwe vyose kubera equipe yitwa Arsenal. Kandi natwe nk'umugwi nico twipfuza. Umugabo yitwa Bukayo Saka muri equipe yitwa Arsenal no musi nimwe mu equipe
agera kuri 2 canke 3 jewe notuma ibikombe vyose bikinwa ku mugabane wa Burayi no ituma Premier League iri no mu nzira yoroshe iharuye za Man City zo ziriko zaniruka ko sometime kona ziraguyeyo ikaguma ibandanya urugendo za Liverpool nta cizere za Manchester United za Chelsea bitaravuze ko atoyi challenging ariko mugabo uno munsi ngerageje kuraba message ya Bukayo Saka ni message n'ubundi ivuga ngo equipe ya Arsenal twiteguriye gutanga umubiri n'umutima kugira ngo dukore igishoboka cyose ngo dutware igikombe ino season kandi cari gisabwa muri ivyo twarakigeze ko twasabwa umwataka do class mondial twaramuronse umugabo witwa Viktor Gyokeres ati nahacu rero ho gukora kugira ngo imana iri muri Viktor Gyokeres igaragare iki kintu nakigarutse ko kuva ku rukino bakinye na Leicester bakinye na Leeds iri equipe Viktor Gyokeres atangura gutsinda double ndavuga ngo nubwo umugabo witwa Viktor Gyokeres atsinze ibitsindo bigera kuri 2 mu rukino Arteta Martin Odegaard nka kapitene barakwiye kwicarana bakamenya ngo turi equipe itunze nimero 9 hari ivyo tugomba guhindura hari amafyari mu kibuga y'abakinyi tugomba guhindura tukamenya ngo turiko dusenyera ku mugozi wo mu nimero 9 none uno munsi heureusement yuko n'umukinyi mwiza muri Arsenal afatwa nk'uwa mbere yitwa Bukayo Saka yamaze kubona yuko ico gusenyera ku mugozi wo kugira bandorere Viktor Gyokeres ashobora kugaragaza impano murimwo arico nyamukuru gikenewe gusumba ibindi ibi rero biranyereka ngo iyi ni esprit de combativité bimaze kuba mu bantu bamenya ngo turafise ico twifuza kugera umunsi bagishitse ko canke bakakibura mugabo bakakibura ata muntu atamwikomo ku wundi umwe wese yicara hana akavuga ngo ngomba nicare ntekereze ntangi ingufu zanje zose kuri club ivyo twari twarabuze imyaka yarenganye ku Imana yaduhezagije umwata kuko Arsenal ndemeza ko hari insinzi yabura kubera itagira nimero 9 Kai Havertz ivyo kina vyose ivyo tsinda vyose ni 4-9 nimba Liverpool yaratunze Luis Suarez munyuma igatunga Roberto Firmino n'abataka babiri badasa batandukanye Suarez ni terminador mutuma ibitsindo mugo Roberto Firmino mutuma gukina kugira abawinga batsinde Kai Havertz ariko mutuma gukina kugira ngo version ya Arsenal yo gutembereza umupira igumeho mugo Viktor Gyokeres no munsi okazo zibiri imbere y'igoro musaba ibitsindo bibiri anabibuze nta excuse uno munsi rero mugabo bitwa Bukayo Saka yameneye inda ku rukumu aravuga ati jewe n'abagenzi banje dukinana Imana ishimwe ko twaronse uyu mwataka hubwo igikenewe nyamukuru no kumvisha twebwe nyene ubwacu tukavyumvisha ngo tugomba kumufasha umwataka twaronse n'umukinya kina neza vyanamworoheye kwintegra mu bandi canke kwisanga mu bandi ati cangombwa nuko tugomba gukora ibishoboka byose ngo tumufashe aduhereze version haratanga muri equipe yitwa ya Sporting Club de Portugal ubwo rero nanje ndi kumwe na Bukayo Saka nkavuga ngo nimba Arsenal no munsi yararonse abakinyi bagiye batandukanye poste par poste fisa abakinyi babiri beza abitwa batitirere barasabwa iki mu kibuga kugira ngo malediction iri ku mugabo witwa Michael Arteta wo kubura ibikombe ayigereko cyane ko havuzwe kenshi ngo bimwe mu bituma ada tawukana ibikombe uko equipe ikina tamukije mu nimero 9 fisa ayo yibuke kana amajambo yavuzwe katari kana abakunzi ba equipe yitwa Arsenal gushika nawe wanashaka no mu burongozi hejuru bigaragara ngo nabi kibazo bashobora kuba bakibonye barakora amafaranga y'amariko kuri Viktor Gyokeres ya ubuke kandi na transfer twoye mu Arsenal umugabo witwa Michael Arteta yipfuza Benjamin Sesko abarongozi bakamubwira ati ha nyabuna twifuza umwataka atsinda gusumba Benjamin Sesko kuko Sesko yari kuzana yari kuba mu kinyaje kuregwa gusumba gusabwa umusaruro mugabo Arsenal no munsi nikeneye irakuza mugabo no kuraba ni igiki kintu ugomba kuza kuyifasha bivanye n'ico babura bonye n'ubwabo batangwe kugera ahantu batangwa sante yuko bashaka ibikombe kandi Bukayo Saka numwe
apana niwe mukinyi wa Arsenal ba Gabriel ba William Saliba barakwirikiye ba Martin Odegaard barakwirikiye mugabo mukinyi mwiza muri Arsenal aho bigeze n'umwana yitwa attention n'umukinyi yadugijwe va ku nimero 3 akagirwa nimero 7 bikarangira uno munsi ari wa nimero 7 wa mbere mu cy'Ubwongereza ateye ubwoba muri kano kanya tuvugana iyo calibre akaba yimaranye n'imiburi imyaka 2 canke 3 inyuma y'umugabo witwa Mohamed Salah kwa Liverpool yabaye mwiza Bukayo Saka nawe no munsi ni mwiza gusumbiriza ivyo binyereka ngo aramaze kugira intention canke envie yo kumva ko ibikombe muri Arsenal ingufu bamaze gutanga ari nyinshi cyane ibikombe bikenewe ubwo rero je nkomeza kuvuga ko bakironka Viktor Gyokeres bagomba kuba baratanze izo ngufu zose bikaza kurangira bageze ku musaruro ariko vyose biracana kunda yanahagaze cyane ku mugabo yitwa Eberechi Eze jewe nanavuze ngo bivanye n'ivyo umugabo yitwa Martin Odegaard akina na equipe ipfuza ibikombe nta kintu na kimwe ntotuma Eberechi Eze ngo nagitumye Odegaard uno munsi yagarutse ku mugabo yitwa Martin Odegaard na kuri Eberechi Eze na baravuga ngo n'umukinyi mwiza azi kwintegra muri equipe ni n'umukinyi mwiza yakunze Arsenal kuva ari muto kandi ari capable ko yotanga vyose bishoboka kugira ngo club ya Arsenal yisanga ahantu heza uno munsi zinizo recruitment zibiri Arsenal yakoze no saison nkavuga ngo kwakiranzo agomba kuzoba impinduka muri Arsenal Eberechi Eze anganya imyaka na Martin Odegaard mugabo kumbwira ngo version Arsenal ivyikina nshaka intsinzi nta kintu cyo tuma nzana Odegaard mu kibuga ngo nicaritse heza Odegaard ni kapitene ndamubaha ni mwiza mugo Martin Odegaard hari ikintu citwa esprit de combativité hari ikintu citwa finition kitamurimwe nkuko kiri muri Eberechi ni nawe bakuye equipe ya Crystal kandi dernière passe nk'iya Martin Odegaard na Eberechi Eze hafi arayifise ngo bice 80 kwijana akaca bari hagaze neza physique akaca bahagaze neza mental ivyo byose binyereka ngo recruitment equipe ya Arsenal yakoze no mwaka vyanke bikunde igomba kuzogira impact iri positive nkuko mugabo witwa Bukayo Saka ariko arabivuga hamwe bo kwicara hamwe bakamenya ngo nimero 9 wacu arahari tugomba kugira ico dukoze kugira ngo agaragare nka nimero 9 atanga umusaruro muri Arsenal nuko bimeze kuri Viktor Gyokeres anako Bukayo Saka avuga ngo tugomba kumufasha gutsinda cyane mu guhindura ico twokwita mentality yacu yo kumenya ngo none ubu dukina dufise umuataka ntabwo dukina dufise umuataka mu nimero dufise babataka bo bafone nkaba Kai ndetse no witwa Gabriel Sasumbe yageze Gabriel Jesus ari mu mvuna ariko ntibakimukonta ko cyane ngira ngo nabamuvura nabo baragwaye nabamuvura kambuka ngira baragwaye nabo nukomeze kamukanya gato duhite tugaruka tukomeza mu bindi bigiye bitandukanye